Igenekerezo rya 11 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 ku musozi Maramvya zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura Rihari ishirahamwe Recovery fadikanije n'umugwi w'igihugu jejwe kurwanya igwirirana ry'ibigwanisho bicira umuriro n'ibidacira umuriro mu gihugu cacu Burundi Senap baratunganije ibikorwa byo gufasha abantu aho nikora mu kubaronsa ibikoresho vy'ishure. Imbere yuko ivyo bikorwa nyezina bitangura umwe mu ndongozi z'umutumba wa Maramvya yarakirishira hamwe Recovery mu kanyamuneza ntangere. Turabahaye kaze hano muri ku mutumba wa Terekenze Maramvya. Hari amahoro, umutekano ni wose, urukundo ni gose murabibona. Urabona ko umuntu agenda akongera akagaruka amahoro. Hama turabahaye kaze igikorwa cyose mukorera hano hantu kibagugwe neza. Hanyuma mugikore mutekanye mumeze neza twese turi kumwe ndazi ko tukataco muba kazi twongeye kubaha ikaze mubandanye mukora icabazanye murakoze. Umukuru w'ishiramwe Recovery yaratanze intumbero y'ivyo bikorwa. Uyu munsi nkuko twama tubikora uko umwaka utashe twagarutse muri no komine yacu nziza ya Mutimbuzi muri zone Maramvya kugira ngo dusubire twifatanye namwe mu gikorwa ciza twama dukora buri mwaka cyo gufasha abantu aho nikora mu kubaronsa udukoresho dukeyi bakoresha ku ishuri. Naka gakemanyi mubona twaje twikoreye ka tuno dukaye n'amakaramu bazo kwifashisha mu ntumbero yo gufata mu mugongo abana aribo batoyi bacu mu bijanye n'indero kugira ngo ntihagire abo bizokwankira kuja ku ishuri, ntihagire abo bizogora kubera kubura ibikoresho. Umuhuza bikorwa mu mugwi wa Maho Senap yararonse akaryo keza ko kwigisha baraho ibijanye no kurwanya igwirirana ry'ibigwanisho ku bantu batabifitiye uruhusha. Kubona kantu kose ico gakora. Umwana aratesta. Umwana ni nkimba agomba kumenya ico cyavuye. Ni nka televiziyo yabonye ajya bijya ibintu biriko biracaho agomba kugenda kumena araho kujya mu namwakira bidakunda. Rero umwana akabona ikintu y'ipistole agataka n'agakinisho. Kare agira agatumira tsikurasanye ibereza gafuti umwana arafuta. Bashabana nayo ibusani wawe. Nuwo mwana ari kuba president abo bana bane bapfuye bariko bashinga amateka bakaturondera iterambere mu gihugu ciwacu. Ariko kubuntu ntazube gitunga abavyeyi wowe ikigira nkani uzobaho imyaka icane nibikunda Imana gusa rero turagane muri bibiri ivuga ati muzopfa wisazi ariko kuwe gito kubw'ivyaha dupfa imyaka iri gusijana kubw'ivyaha ariko kubw'Imana agomba kudusopfa twisazi imyaka irenga ijana muravyumva rero tuza kubahiriza ivyo bigwanisho nimburi naco mumbarenda basigira kanimero sijejo n'umupolisi suwari wa wese azoza ngo rekaza gutora irya grenade turafisa abavyigiye baragiye muri Kenya baragiye muri za Sudan baragiye mu za Chine bajeje kuzikuza ayi bajya n'ubwo bigira turike amenye na ifanya arazi kwasa mugabo ayibonye hajya turafise abo bita abatifisi baravyigiye baca baduhamagara naco gani tuyibika kuko cyo tugana tukabituza nibiko cyutigi kugije ukuri kandi bituma tuzi yo byaje biva naco gitwa kibonye mutwakure batwimana mutwakuko ntaho turiko turaje barababariye ko nta ntambara izosubiraga wowe ubikore izoherera iwa uzohita muri yoherera iwawe bituzosubira muri ako kabi kabirishe nkako twacomeye kandi murabona bariko baragerageza nka kudeta bagerageje 2015 mwarabonye ingene bafashwe bakaca gucira ubuzima bwo guherana none ubuzitike kandi kera hoho hakira abami umuntu agerageje gutembagaza ubutegetsi yaranyagura ukomba amazi yose bakabimunyaga ariko turazimana sivyo none
turazimana umwana bari kazira ubusa hari igihe n'umumama atabazi abari kazira ubusa ubu unyakira murazima tuvuga twe kiwe naco gituma cyafata umupapa ari umumama agenda bari uzovyishurira muri mpimba rero turacyafise n'amategeko turafise itegeko nimero 1 agakoze 14 kwa 2028 kwezi k'umunani 2009 niyo twagira iryo tegeko ritugenga muri senati rero iryo tegeko ririmwo ivyaha murabona ko ndababa turabinginga ivyo twashe mubizana iryo tegeko ririmwo ivyaha wowe ugifatanye ugituza utagifite uburenganzira ntuzuvuge ngo nukora umupanga ngo nubicire umuriro byose turabihimiriza no kubikoresha muri ico buzima bw'uhereye rero muri ico gitabo mpanavyaha c'iwacu kitugenga siko de penale y'ibintu vyacu bitugenga vy'ibikoresho bito bito bicira umuriro harimwo ibihano kuko tukigufatanye hari igihano hari gufungwa umunyorogwera ku myaka 2 gushika ku myaka 10 n'amande y'amahera guhera ku 100,000 gushika ku 500,000 none uwo ku 500,000 harimo ubuganda none kubera ikiwo yacibwa ku bintu azi wagiye kubikamuza atacu zo kumagira abana ko birigwa n'inzara iyo 500,000 zoyicibwa kwitanga mu bintu nibyo tuko turabahimiriza wowe uri kuragira ngo uri kurategura ngo tukazoza gusoma tuzoza gusaka abuhinga uko burakimbere murabona ko uri muri Amerika turavugana ukabona ivyo ariko arakora rero tuzorondera n'icuma ducaburisha hamo bagikoresheje n'amaboko iyo tuzobona ko ari wewe none kabuki tuzorinda kuzana ubwo buhinga buhanitse muri abantu dusenga hari n'ubadasenga abantu hari abamizirima abakatolika abaporoto abaki twese turasenga none dusenga iki tugifite cacu kwiki kuko niyo wifuje uhejeje kwiki baratura amabwirizwa 10 wifuje uhejeje kwiki wowe ijyavuga ita niba wayizanye kuba gusohoka bene wanyu ubuhejeje kwiki bakora wifuje ubuhejeje none kubera kwiki byaha byose abarundi twara abantu tugifise ubuntu ubakuru barabaza yati igenda kutumizira umukatolika umuporotokisha bagasenga hamwe abandi umukatolika higa umumizimba higa umukatolika urenga umva ni igikoko kico kinini barahiga ariko tuge tukicarana nimumva ko ari yaparadima nayo bikwiba kuba ko turifite ikarada ariko imitima yacu muga nivyo nuko twavuye muri izo intambara yadusigiyeho imitima mibi kari abarundi ba kera barabana beza cyane umuntu ari ku nzira baramuha indaro n'inzira ari ku unye mwaza kumwica karaba amazuru rero turasangiye ubwabo rero turagize ibyo byose ni intambara yadusizemo ariko twebwe tuzobivamo twibere nk'abantu ba kera bigira imitima myize umaze kumuraba ubundi dusagiye muganga ibyo byaradusizemo imvune mbi ariko turakwiye gusenga kugira twirigwa ku karago twirigwa mu vyuma by'amasengesho dusengera Uburundi twibere mu gihugu kizira ikigwanisha k'ibigwanisho n'ivyo byazanye vyose izi ntambara nizo zatuzana imitima mibi mu Barundi nandi bari abantu beza cyane bari bafise kuti ugiye no mu bihugu vyose abarundi n'abambere n'abantu bakirana n'abantu bafise ubuntu aho Tanzania umuntu wari ngo ndangira ngariga kurangira abantu bagiye kwica ariko abarundi n'umwana umuntu mwiza aratugabura akaguha amazi n'ahambere rero ibi bikorwa twazananye nawe kugira dufashanya mubakira akagakemanyi bazanye kandi nimurabe ngo niduke basha umutima w'urukundo n'ubwo yoguha mwaramutse ubumaze murazuma akayubaza amakaye aragiye cyane natwe abareta biratunaniye turafise abana batanu aragoye. Ivyo bikorwa vyarangijwe n'akanyamuneza ntangere mu gufata n'amafoto y'urwibutso.